uyu munsi ushobora kuba uriko urakora ibintu abantu bose bakagukomera amashi, abantu bose bakavuga ati naka n'igitangaza, ariko ugasanga ufise umubembe muri wewe. Mbega umubembe niki? Umubembe niyo ngeso yose yakunaniye. Imana idutabare. Ushobora kuba uriko urakorera Imana ariko uri umusambanyi, uwo n'umubembe. Ushobora kuba uriko urakorera Imana uri umunyeshari, uwo n'umubembe. Bakunzi baho CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Turi imbere yawe Data, turi imbere yawe nyene amahoro, turi imbere yawe nyene ubwiza n'ubutware kuri uyu munsi mwiza duhaye nk'umugisha. Mwami Imana, tuje tugushima mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Turirimbe ishimwe ryawe kuko nta kindi twaremewe kugushima. Kandi mwami Imana, utugiriye neza, utuvyuye amahoro kandi udutegurira ibyiza, kuko umunsi wose waremye mwami hari n'umugisha wateguye kugira ngo ube ku bana bawe kuri uyu munsi. None sengeye bene data bose, umwe wese agendere mu mugisha wiwe, ntihagire uwuhusha, kugira ngo mukunzi mwiza tubashe no gukora ibikorwa byiza biguhimbara. Urakoze kuvyumvise kandi kwemeye kubidukorera, icubahiro n'ishimwe bibi vyawe. Kaba ndabisenze ndavyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu, amen amen. Rero ijambo Imana yampaye kuganira namwe uyu munsi riravuga ngo ese compa ukamenya Yesu wari we, ukamenya ko ari we mutabazi wawe, ukamenya ko ingorane yose ufise iyo ariyo yose ko ari we wenyine ashoboye kugutabara. Haleluya. Nico ngusengera, nico nisengera, nti ese compa ukamenya imbaraga zimukoreramo. Haleluya, haleluya. Nta kintu na kimwe kimunanira, nta kintu na kimwe kimusoba, kandi yaravuze neza ko abana biwe abamwizeye atazokwigera bahemukira. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana mu bami ba kabiri, turasoma kuva ku murongo wa mbere dushikane ku murongo wa 5. Elisa akiza Namani imibembe. Namani umukuru w'ingabo z'umwami w'Isiriya yaratonye kuri shebuja, kandi yari umunyacubahiro kuko ari we uhoraho yaha intsinzi, bigatuma abasiriya banesha. Yari umuhizi w'inkomezi, ariko yari umunyamibembe. Kandi abasiriya bari baragiye kunyaga ari bitero. Muri uko kunyaga bafata mpiri umwigeme mutoyi mu gihugu c'Abisirayeli, araheza abincoreke ya Mukanamani. Bukeye abarira inabuja ati icompa databuja akaja kuvugishwa n'Imana abisamariya yomukiza iyo mibembe yiwe. Nuko Namani aja kubarira shebuja ati umwigeme yavuye mu gihugu c'Abisirayeli yavuze uku nuku. Nuko umwami w'Abisiriya aramubarira ati shira kugende nanje ndandikira umwami w'Abisirayeli kete. Nuko aragenda ajana ifeza itaranto 10 n'inzahabu shekeli 600 n'imyambaro 10 byo gukuranya. Amen. Iyi nkuru murumvise dusomye ni y'umugabo yarakomeye umusiriya yitwa Namani, ngo niwe muntu yashobora gutuma ingabo za Siriya zitsinda ko ari umunyenkomezi. Haleluya. Ariko naho yari umunyenkomezi yari afise ikibazo gikomeye, ngo yari afise imibembe. Iyo mibembe urumva yaramubabaza, kandi ngo yamara umuntu ahindagura impuzu. Hama ngo umukobwa bari banyaze mu Bisirayeli ngo aramwitegereza, arabona ko afise ikibazo, arabona ko afise imibembe. Hanyuma ngo agenda abwira inabuja, aturaziga mabuja ati databuja yogenda kuraba umukozi w'Imana muri Isirayeli, ati yotabagwa. Hanyuma umugore acaragenda avyiganira umugabo ati wa muja wazana hano, ati yambwiye ko ubwiye iwabo hari umukozi w'Imana yo gutabara. Haleluya. Hanyuma ngo Namani aravyemera, agenda kusaba umwami ati jewe urazi ko mfise ikibazo, ati none nagira ngo ufashe
undekure ngende jewe muri Isirayeli ngende ndabe uwo muntu w'Imana ntabare. Hanyuma ngo umwami atayandika amakete arungikira mugenzi we umwami wa Isirayeli. Hanyuma umwami wa Isirayeli urumva siwe yari afise ibanga ryo gukiza, ngo avyumvise aravuga ati no, ibi bintu uyu mwami ariko aranyigenza ko agomba kuza kungirira nabi, ati jewe none nije nkiza, ati je imibembe ko atari je no ivura ariko ampiga kwiki. Ari ku muntu w'Imana. Haleluya. Umuntu w'Imana yumva amakuru, kuko umwami yaciye yitabagurira ko impuzu ziwe, aravuga ati iri nibara uyu ariko arandondera, nta kindi ashaka kuba araza kuntera, nta kindi ashaka, ati nimvo ashaka kundonderako. Ariko umuntu w'Imana Elisa aramutuma ati humura mwami wanje, ati uyu munsi, haleluya, ati uyu munsi baramenya neza ko muri Isirayeli haba Imana. Inge ndababwire abantu b'Imana, uyu mukuru w'ingabo umuntu amubona yari umuntu akomeye, yari umuntu yazanira n'intsinzi igihugu ciwe, kandi benshi ntibabimenya. Haleluya. Benshi ntibabimenya, bari bamuzi ko ari umusirikare w'inkomezi, ariko hariho ikindi kibazo yari afise muri we atawundi muntu azi kiretse abamwegereye. Haleluya. Ariko yakora iki? Yakora ibikorwa bitangaje. Nawe uyu munsi nagira nkubwire muntu w'Imana, uyu munsi ushobora kuba uriko urakora ibintu abantu bose bakagukomera amashi, abantu bose bakavuga ati naka n'igitangaza, ariko ugasanga ufise umubembe muri wewe. Ndega umubembe niki? Umubembe niyo ngeso yose yakunaniye. Imana idutabare. Ushobora kuba uriko urakorera Imana ariko uri umusambanyi, uwo n'umubembe. Ushobora kuba uriko urakorera Imana uri umunyeshari, uwo n'umubembe. Ushobora kuba uriko urakorera Imana uri umubeshi, uwo n'umubembe ugwaye. Haleluya. Kandi kubona uyu munsi atari ikintu kimaze kugaragara habona, biragoye ko umuntu yo gucira urubanza. Haleluya. Biragoye ko umuntu yoshaka kumenya ingeso yakunaniye, biragoye, kuko niwaba uri umuntu umusambanyi utarafatwa ntawo bimenye. Ushobora kuba unakorakoza, ushobora kuba uri umunyeshari, ntihagire umuntu n'umwe abimenya, ariko nagira ndakubwire, haleluya, mwijuru hari Imana. Haleluya. Dufise umwami w'amahoro, dufise umwami atabara, dufise umwami avuga ngo umuntu wese yananiwe n'ingesi yari yose naze kuri waramugirira neza. Haleluya. Ushobora kuba uyu munsi usenga byarakunaniye, byarakunaniye wimasturba, bishobora kuba ufise umubembe. Imibembe uri buryo bwinshi, si imibembe tuzi yo ku mubiri, ni ikintu cyose cyakwizingiye ko bigatuma udashobora gukora ibikorwa bihimbara Imana. Haleluya. Namani naho yazana intsinzi, naho yazanira intsinzi igihugu ciwe, yari afise ikibazo, adashobora kubwira uwo ari we wese. Ariko hari umukobwa ngo umuja we yari afise amaso abona, aravuga ati databuja arafise ikibazo. Haleluya. Amurangira ubutabaza aho buri. Nanje muntu w'Imana ndiko ndakubwira ngo ubuhungiro nta handi buri. Genda imbere y'umwami umubwire ingeso yakunaniye. Haleluya. Igihambaye no kuyimenya, kuko hariho n'abayifukera ukumva uracayikunze. Haleluya. Iyo nawe biragoye ko ukira, ariko igihe wumva ko by'ukuri wamaze kurambirwa n'ingeso iyo ari yo yose, ukaja imbere y'Imana ukayiririra, Imana ni nyembabazi. Haleluya. Imana ikugirira neza ikagutabara, ariko ibyo byose biva kuri wewe kumenya ngo by'ukuri uyu niwe mubembe wanje. Haleluya. Utuye niwe mubembe wanje. Umwami wewe yama yiteguye kutugirira neza uko bukeye nuko bwije. Haleluya. Ukomeje gusoma iyi nkuru, Namani ngo aragenda. Mwumvise ko umwami yari tabakuriye ko impuzu amaze gusoba iryo kete, akabona ibyo umwami mugenzi we ariko aramusaba, ngo hanyuma aca amurungika kwa Elisa. Elisa nawe yarazi neza ko atari wakiza. Haleluya. Yarazi ko Imana atakintu na kimwe kinanira. Ngo amubwira atumviriza, genda muri Yorodani ugende kwiyinikamwo, ati biheta ngabondwi urakira. Erega Namani yaravyanse, Namani yarabisuzuguye, aravuga ati kuja kumbwira ngo nje koga muri kijya kiyaga c'ikiziba,
yati ikiyaga c'ikiziba. Umva, erega ikiyaga sico gikiza, ahubwo ijambo riherekeje ivyo niryo rikiza. Haleluya, haleluya. Ijambo riherekeje ayo mazi niryo ryari rikomeye. Ngo gushikaho ingabo bajanye baramubwira ati databuja, ati mbega noneho iyo bagubwira ngo uriho amahera ni wari kuvyemera? Ati bigutwaye pfa kubikora. Haleluya. Arumvira, arubaha, ngo aragenda ariyinika ijyambere, abona nta kivuyeko, ariyinika ijya kabiri nta kivuyeko, ijya gatatu, ijya gatandatu, ngo indwi, ngo yavuye ameze nk'akabebe kakivuka. Haleluya, haleluya. Nawe muntu w'Imana ube nkubwire, ntukangwe ngo uyu munsi waragerageje biranka, warasenze, waranisondeshereje iyo ngeso biranka. Umva, subirayo. Haleluya, subirayo, subirayo. Nta kabuza Imana izotabara, kandi itabariye ku gihe cyayo. Amen. Ureke gucika intege, ureke kuvuga ngo biranse none ndabivuyemo. Oya, nta bundi buhungiro. Gumayo, ugira ibihetangabo kenshi, usenge kenshi, Imana ku isaha yayo izogutabara. Haleluya. Namani ngo agira iki? Avayo ngo ameze nk'akabebe ku nciro y'indwi. Rero nawe ushobora kuba warasenze, usengera ingeso yakunaniye, ari uwo mubembe twavuze, bishobora kuba byaranse, ariko nagira ngo utere intege kugira ngo komeza, ntucike intege. Haleluya. Nawe ku ncuro y'indwi vyokunda, nawe ku mwaka w'indwi vyokunda, ku mwaka umva vyokunda. Haleluya, ugatabagwa. Ariko ndasuye kukubwira ngo esicoma. Haleluya. Hariho n'abataramwizera uyu mwami, hariho n'abataramwizera. Esicoma ukamumenya, esicoma ukanywana nawe. N'umwami mwiza, n'umwami atanga amahoro, n'umwami atanga umunezero, n'umwami akiza, n'umwami abohora. Haleluya. Igihambaye ni ukumumenya kandi ukagiriranira imigenderanire myiza nawe. Haleluya, haleluya. Namani agira iki? Namani aratabagwa. Haleluya. Namani aratabagwa. Nawe nta kabuza uwo mubembe urashobora gutabaga uyu munsi nyene. Haleluya. Ariko igihambaye nuko ugura umutima imbere y'uwo mwami, arakugirira neza. Rero Imana yo mwijuru ibampera umugisha. Mana data rugira byose uri mwijuru, ndagushima kandi ndakuninahaza. Uri Imana nziza, uri Imana idukunda, uri Imana itugwanira intambara tuzi nizo tutazi, uri Imana ibohora ababoshe, uri Imana izimurira abazimiye, uri Imana ivyura abatembye. Nyemerera ijambo ryawe mukunzi mwiza rigire ubushobozi ku muntu wese yamaze kubundikira icyaci bakakigira iciwe, ariko mukunzi nta na kimwe kikunanira, nta na kimwe kigusoba, kandi uje gutabara nta n'umugisha inama. Haleluya. Nta n'usaba uruhusha, byose urabishoboye, nta n'ico guhagarara imbere. None ndagushimiye mukunzi mwiza, uyu munsi ariho benshi basubira kuguhindukira bakakwizera. Hama icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, nkabandi bisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.